mwaramutse neza aha turi mu ishamba ryitwa Mputsa. Iryo shamba ryitwa Mputsa riranditse ngaha. Iri shamba rero ni shamba ryiza cyane, ni shamba ririmo ibiti vyinshi bitandukanye atanahandi tanibindi bihugu ngira ngo byo babirimo. Mugabo ico no shaka kubabwira nuko igihugu kitabungabunga akahise kaco ntibashobora kumenya akazoza kabo. Aha rero niho bashingura abagabekazi. Umugabekazi ni nyina w'umwami, umwamikazi ni umufasoni w'umwami, umuganwakazi ni umwana w'umuganwa canke w'umwami. Aha rero hashinguwe abagabekazi bane, hari ina Mutaga Mbikije, ina Mwambutsa, ina Ntare Rugamba na Ntare Mwezi. Rero ingene byagenda baraza bavuye imuramvya bakaza baherekejwe n'inshoreke zibiri bagashika mu mwonga aho twari nge habonye, bakabazana ngaho ahantu hari inzuzi zibiri zihurira, bakabashira ngaho bakaboza, bakabasiganwa amavuta menshi cyane n'ibintu bimota, kuko ivyo bintu bimota biri ngaha muri ibi bice. Bahejeje bakaca babazana baherekejwe n'abantu benshi cyane, bakabazana muri iri shamba bakabubakira akantu kameze nk'agatanda mugabo kareka nk'agatanda, bakaca bamushirako uwo mugabekazi yambaye neza ibisharizo, ibintu vyinshi vyiwe, bakaca baturira munsi y'aho hantu uwo gushika aho umubiri wiwe wose aba ayonge yayonze neza, niho baca bavuga ngo umugabekazi arera. Aho hantu rero niho baca batera igiti. Murabona yuko rero ngaha dufisi agatungo kenshi cyane, kuko dufisi iyo mico yabo bagabekazi. Aha rero ni nugukunda, ndazi neza yuko umukuru w'igihugu akunda ibiti, akunda ibidukikije. Aha hantu abantu baba ngaha aba bose mubona nibo bahafise mu ntoki, aba bantu nibo bahakunda, nibo mbere byashobotse yuko aha hantu haba hakiri nk'uku, kuko bahaba kuva kera. Tubona abavyeyi babo kuva kera nibo bahatunga. Ico twifuza rero nuko iri shamba ryo kwandikwa muri UNESCO ikaba patrimoine mondial, yerekeye environnement, yerekeye ibidukikiye na culture nivyo bavuga ni mico, kuko uwo mico wacu dufise, uwo muco kama dufise nta gihugu na kimwe kw'isi kigifise. Nico gituma rero twaje ngaha tubabwire yuko atakintu na kimwe kibi tubazaniye, ahubwo tuje hamwe, kuko bazoshobora kugira utugenegene, bazoshobora aba bantu bahita ngaha bazoshobora kunywa amazi babagiriye, kugira ngo banabasigurire ingene ibintu bizogenda. Donc nico rero nibaza, nico canzanye ngaho, nico nsubiye gushimira gouverneur w'Igitega, ngasubira gushimira la présidence de la République, ngashimira le président, nabo bose banshigikiye, namwebwe muza gufata iri jambo mugashira mu barundi bose. Ikintu cambere no babwira, ntihagire imiduga isubira guca ngaha. Uko imiduga ica ngaha niko hononeka les racines, imizi, kuko imizi iva hariya ikagenda hariya. Iki kintu rero ndabasavye mwese mukonene ngaha, ntihagire umuduga usubira guca ngaha. Ico ni cambere. Ica kabiri, aha hantu muhakubure hamere neza, hase neza, bashishikare kuhakunda nkuko bamye bahakunda, mugabe ibintu vy'amakara bihave. Hanyuma dusaba abatwara barabe ingene ahantu twoshobora, ntibashishikare gutera imikaratusi ngo bagira amakara, aho hantu hagaruke muri iri shamba nkuko hari kera, dusubire duhatere imiti, tuhatere ibintu bizogirira akamaro aba bana bose, kuko ahantu nihaba patrimoine y'isi yose, aba bose
nibo bazoronka ico bakuremwo kuko bazoba formation bazokwiga kuba bagide nk'uyu umushinga ntahe abizi ni wazoherekeza ingenzi aba bana bazoba bakuze eka hazoba ibintu abafashoni bazojisha za ya mikeka canke bya ibintu utugenegene bose bazi gukora kugira ngo nabo baronke ico baronkamwo hanyuma aha hantu bahabungabunge nk'ukubungabunga umwana. Jewe nk'umuhanuzi Kamatari aje gutoza iterambere mu ntara Gitega niteka dasanzwe kuno munsi uri hejuru yo kwakira intumwa zavuye zaje zirungitswe n'ibiro by'umukuru w'igihugu zituzaniye abashitsi. Aha turi ni ku mutumba wa Nyamugari muri zone ya Rusaka komine Nyabihanga mu ntara ya Gitega y'ushitsa cacu c'u Burundi. Rero ahitwa navuze ko ari ku mutumba wa Nyamugari ni ikibira campotsa kirimwo amateka adasanzwe y'igihugu ciza c'u Burundi kubera ariho Abamikazi bashingurwa. Nibyo ntushobora kushansigura ngaha mugabo ngira ngo hariho umuntu ashobora kubitubwira neza ingene vyagenda ariko umwanya mwiza kugira ngo twakire intumwa zaje zitugana. Twaje duherekeje umuganakazi Kamatari akaba ariko agomba gukora ibintu byiza bikomeye byakahise ku Burundi. Hajya igihugu kidafise kahise kuko niyo mutima nibo karanga igihugu kiba gifise. Rero haba harimo imico myinshi aha nkuko mubibona kwaje kubivuga. Aha turi mu kibira campotsa mu ntara ya Gitega. Twaje turi kumwe nkuko tuheje kubabwira na Kamatari agomba kugira iki kibira ikintu gihambaye cyo ku isi yose cyo ca UNESCO. Muri ntumbere rero aha tuzoronka abantu benshi tuzoja tumenya kahise kuko kahise ku Burundi kariko karatakara. Urugwaruka mubona hirya no hino canke bari ngaha ari ntibomenya iyo twavuye naho tugeze niyo tuzoza turiko turaje. Rero niteka ntangere yuko ibi bintu byo subiza mu buryo abarundi bakamenya kahise kabo kuko ni umutima ivyo nkingi iterambere.